rehab nigga. Atari Proje nashaka ndakumenyesha ikintu. Yani Proje urwego rwanje ruri hejuru cyane. Nivo yanje irarengeye ibiri munsi y'ijuru byose. Let me go show you. Urwego rwanje ruri hejuru by'igitangaza, ibyo nakoze birasamaza, mateka nandika atuma nguma ngaruka mvugwa mu nkuru. Simvugana n'abari bo bose ntunkenege biramugora, hari naho bisaba kuriha amahera. Jeni na Riggs ndase mukibona nta wundusha kwirata, abademu naho bankunda ndabatera amapoto, naho nahenze ko nzokwambika impeta sometimes ndabakubita ibirato. Nkumpanura Jesse no mumvira kanatsinzane ntagondwa, ndakina kuko ndakaraho ndikira zirakompindwa. Ndamaze kubona ko ari je nkwiye kubaho neza kurusha abandi. Ndahiro yanje komeza ubukuru ndohera nk'inyama y'ikindi, njye ubuzima bukanezera. Ndebe ndiye nkasigaza nkamena mugezeje tubise umukanda yabuze n'icaptamira. Bujije gucungira umutekano nibo mpindukira nkango banyiriza, ndabagiriza amakosa badafise bamaka n'ababuca ngo bafatwe n'ibihano. Kiko tushira hejuru tugasukura amajambo y'abakuru, ibikorwa byacu bikaba bibi, tugatangwa n'ibibi mu muyaga ugurura umwotsi w'itabi. Kwisura inkingi ushaka kuguruka katari inyoni, wigize ikigirwamana ushaka bagusenge poza niga. Erega uri umuntu naco wigira igikoko, rekana nubwo bwibone hanyuma usenge Imana. Lucifer aguhendesha amahera kandi amajana adasumba amagara, twumva ijwi ry'Imana riduhamagara tutazomaramara. Ikanguru haguruke ora kwibuke, mitego yicabuke uruzi rujabuke. Bimaze kiko tushira hejuru tugasukura amajambo y'abakuru, ibikorwa byacu bikaba bibi, tugatangwa n'ibibi mu muyaga ugurura umwotsi w'itabi. Bimaze uzimaye nk'ukuri grafere nyene, deme uhindura inyifato zanje mbi. Hama n'uwakizifise nahindure kuwo mubaza ati bimaze iki nanyishoro nka atari ntaco bimaze. Wiruka cyane ugasiga Imana mugenzi. This is your time to get your shit done. God bless.